Imana idukoreye ibitangaza, Imana idukoreye ibikomeye, sinumva ingene no bivuga. Imana iduhaye akakanya kugira ngo tuzoe dusangira namwe ijambo ry'Imana, abakunzi ba Buja TV, abakunzi b'ijambo ry'Imana, abakunzi b'Imana ivuga ku buzima bwabo. Ndazi neza ko Imana ari ico yaguteguriye, ndazi neza ko ari ico Imana yateguye muri ibi bihe. Iki kiganiro rero kigiye guhora gica hano kuri Buja TV imisi yose ku munsi wa gatandatu isaha imwe y'ijoro kugeza isaha 2 z'ijoro. Nkuko mibona tuzokwama turi kumwe muri iki kiganiro. Jewe Pastor Olivier Dusabe, ndongo ishengero ryo kwihana no kurukira muri Yesu Kristo, paruwasi yo kumusaga. Ndanezerewe cyane. Rero nagomba ngo imbere yuko dutangura, imbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, dusenge. Kandi nitwareka gushimira Imana, nitwareka gushimira n'abarongozi ba Buja TV bashoboye gushiraho uyu mwanya, bemeye kuduha akakanya. Imana yo mwijuru ibahezagire cyane, Imana yo mwijuru ibagure, Imana yo mwijuru ibakomeze kwagura bino bikorwa bya Buja TV. Imana yo mwijuru ibagirire neza, Imana yo mwijuru ibahe umugisha. Reka rero dusenga Imana, reka dufate akanya ko gusenga. Data mu izina rya Yesu Kristo, Mana ikomeye, turaguhaye kaze kugira ngo ubane natwe. Turasengeye iyi programme ibe programme idasanzwe, ibe programme speciale. Mwami Imana, umuntu wese agiye gukurikiranira ijambo yo kubohoka muri iki kiganiro isaha y'impinduka, umuhindurira ubuzima, umuhindurira amateka, umuvane ku rwego, umugeze ku rundi rwego. Mwami urakoze, icubahiro kibi cawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha. Nkuko mwabyumvise, jewe ni Pastor Olivier Dusabe. Imana ibagirire neza, Imana ibahe umugisha. Imana iraza kukugirira neza, iraza kugukorera igitangaza. Imana iraza kugukorera igitangaza, ndabyizeye neza. Mu buhinga bw'ivyuma Imana ibahe umugisha, abo turi kumwe bariko baradufasha. Ndibaza baraza kukosora kajya kantu nditse niyunge ko ni Olivier Dusabe. Imana ibagirire neza. Reka rero dusome ijambo ry'Imana tumaze kubaha kazi. Yesu abagirire neza. Reka dusome ijambo mu gitabo cha Ezekiel igice cha 16 ku murongo wa mbere. Twahera ku murongo wa mbere. Ndanze amajambo tuza kugusangira, ijambo tuza gusangira uyu munsi iravuga ngo kubohoka ku mabohero cyangwa kubohoka ku mivumo y'inkomoko, imivumo y'inkomoko. Iri jambo turaza kuginjiramwo, turaza kuyisangira kandi turaza gusenga. Wewe uri kurakurikirana uze kuba hafi, turaza kugusengera, turaza gufata umwanya wo gusengera, uraza kumenya byinshi byakuboshe, byaboshe ubuzima bwawe, byakuziritse, byakugiriye nabi. Ndazi neza ko ari Imana iza gukora kubwira ijambo. Dusenge hanyuma dusome ijambo tumaze gusenga. Data mu izina rya Yesu Kristo, Mana ihambaye, Mana igira neza, Mana yo kwizegwa, Mana y'amasezerano. Wewe uri Imana y'ukuri, uri Imana itangaje, uri Imana ihebuje. Turaguhaye kaze muri uyu mwanya udasanzwe w'ijambo. Mwami Imana, tugiye gusangira n'abana bawe, abari hano mu gihugu cy'u Burundi, abari mu mahanga hirya no hino. Mwami Yesu, ndasenze iri jambo rize gukora, iri jambo rize kurema, iri jambo rize guhindura, iri jambo rize gukora ibikomeye, iri jambo rize kubaka, iri jambo rize kurema. Mwami Yesu Kristo, Mana ikomeye, uze kutugirira neza, udushigikire, utubere Imana, utubere nteturuye, abantu babohoke bagirirwe neza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Dusome ijambo mu gitabo cha Ezekiel igice cha 16 duhereye ku murongo wa mbere. Nibyashoboka baradushiriramwo imirongo, nibitashoboka naho reka turaza gusoma. Imana ibagirire neza. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryavuga ngo uko Imana yatoye abayuda nk'umwana w'umutorano, ijambo ry'Uhoraho ryongera kunzako riti, mwana w'umuntu, menyesha Yerusalemu ibizira byaho, uvuga uti uku ni ku mwami Uhoraho abarira Yerusalemu,
utamamo yawe n'amavuka yawe uri uwo mu gihugu cy'i Kanani. So yari umwamori, nyoko yari umuhetikazi. Mu mavuka yawe umunsi wavutse ko uruzogi rwawe ntigwagabiwe, ntiwarushe wuhagirwa amazi ngo utungane, ntawakwiritse mu munyu namba canke ngo agire ngo agushire mu twahi, ntawagushize ko akajisho ngo akugirire akagongwe kugira ngo agire icyo agukorera muri ivyo ngo akugirire ikibabagwe, ariko washiburiwe mu gahinga umunsi wavutse ko kuko wari uteye ishishi. Reka dusome n'umurongo wa 6 ntaco ngo maze nguserutse ko mbona ingene ukumbagara mu bisanza by'amaraso, ndakubarira nti nawe uri mu maraso yawe ndaguteretse baho, mbere narakubariye nti nawe uri mu maraso yawe ndaguteretse baho. Amen. N'aya majambo y'Imana dusomye, mwene data nshuti mukundwa, aya makuru dusomye Imana itubwiye kuri Yerusalemu, itubwiye ngo Imana iki gihe yari kiravuga kuri Yuda. Yuda ninde? Yuda n'umwana wo kwa Isirayeli, umwana wo kwa Yakobo, mu bana 12 bo kwa Yakobo. Bibiliya iravuga ngo mwabo bana ba 12 bo kwa Yakobo havutsemo umwana umwe yitwa Yuda. Iki gihe rero twumvise ngo ingene Imana yatoye abayuda nk'umwana w'umutorano. Bibiliya itubwiye ngo Yuda amaze kuvuka abaho ubuzima bwari bunyuranye n'ubwo yategerezwa kubaho, abaho ubuzima bunyuranye n'ubwo yategerezwa kubaho, ngo akurira mu buzima butagira ibyizigiro na bikeye. Bibiliya iravuga ngo amaze kuvuka ntiyigeze aronka affection, ntiyigeze aronka urukundo rwa kivyeyi. Ngo amaze kuvuka ashiburirwa mu gahinga, ashiburirwa mu mukungugu, ashiburirwa mu mwavu, ngo ntiyigeze yuhagirwa. Nababwiye ngo ijambo tugiye tuvugane nukubohoka ku nkomoko, kubohoka ku mivumo y'inkomoko iyo dukomoka. Bibiliya itubwiye ubuzima bwa Yuda. Imana amubwira ngo amamuko yawe uri uwo mu gihugu cy'i Kanani, nyoko yari umuhetikazi, so nawe yari umwamori. Atangura kumubwira inkomoko yiwe. Ubundi umuntu wese yabayeho agira iyapfa, agira aho yavuye. Ntushobora kugira iyo uja udafise aho wavuye. Ubundi habaho twavuye naho tugeze niyo turiko turaja. Aho turi uyu munsi harashobora kudefinisa, harashobora gusobanura aho tuvuye ingene hameze. Ushobora kwitegereza umuntu wamureba ubuzima bayemwo atanavuze, bivanye n'ingene uri kuramubona, ukavuga ati wowe inkomoko yawe ikomoka ahantu hameze gutya. Imana ibwira Yuda, iramubwira ngo amamo yawe uri uwo mu gihugu cy'i Kanani. So yari umwamoni. Turagomba kuvuga kuri inkomoko, ubuzima abantu babayemwo, imibereho mibi abantu babayemwo irafatanye cyane n'inkomoko y'iwabo, irafatanye cyane n'ubuzima bw'iyo bava. Turavugana ku bintu byitwa imivumo, ubuzima bw'imivumo twavukiyemwo, imivumo twabayemwo, aho twavukiye, ibisokuru n'ibisokuruza byacu. Aramubwira ngo nyoko yari umuheti kazi, so nawe yari umwamoni. Imana itugirire neza. Ndashaka muri aka kanya wumve ibintu ndiko nakubwira, ubifate nka nkama, ubifate nka nkama. Ni ibintu biza guhindura ubuzima bwawe. Usomye muri Bibiliya mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 19, ngoma nakwereke neza inkomoko ya Amoni. Amoni ninde? Avahe? Akomoka hehe? Usomye mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 19 ugasoma ku murongo wa 30, Bibiliya iratwereka umugabo yitwa Loti. Loti ni umuhungu wabo kwa Abrahamu, akomoka mu muryango wo kwa Abrahamu. Biravuga ngo Abrahamu amaze kuva iwabo, Imana imubwiye ngo jya mu gihugu cy'i Kanani, niho nzoguhera umugisha, niho nzokugirira umuntu akomeye. Umugabo yitwa Loti aramukurikira. Nkunda kuvuga iri jambo, ntabwo dukwiye gupfa gukurikira
nk'abantu batazi iyo tuja, dukwiye gukurikira ibintu dushobora gusobanura, ibintu dushobora kubwira abantu. Ntugapfe gukurikira gusa, ariko nimba uri kuragenda ugenda ufise icyo wavuganye n'Imana. Pana ngo Imana ngo yanaka, ngo ivyo Imana yavuganye na naka, wewe wavuganye n'Imana iki? Haleluya. Imana yari yavuganye na Abrahamu, ariko ntiyari yavuganye na Loti. Loti ngo akurikira Abrahamu. Imana yari imubwiye, usomye mu gitabo cy'Itanguriro 12, iramubwira ngo va mu muryango w'iwanyu, uve mu nzu ya so, uve muri bene wanyu, uzenda kujana i Kanani, niho nzoguhera umugisha. Haleluya. Birashoboka ko ahantu baye hafatanye n'ubuzima uri kuracamo, aho wavukiye, aho wabaye, ibyo wabayemwo, ibyo so na nyoko babayemwo, ari byo nkomoko y'ubuzima bwawe uri kuracamwo uyu munsi. Rero icyo Imana yifuza ni iki? Ni ukukubohora kuri izo karande, ni ukukubohora kuri iyo mivumo y'iyukomoka. Haleluya. Abrahamu akomoka kwande. Kamanze mvuge gato kuri Abrahamu. Abrahamu akomoka kwa Tera. Tera ngo yari umugabo ajejwe cyangwa abeshejweho no gukora ibigirwamana. Abrahamu ngo arabyitegereza, arabireba, abona ubwo buzima si bwo buzima kwiriye kubamwo, ngo atangura kwibaza ati ko ibi bintu data akora, ubwo niho bahariho iyindi mana, niyo bahariho iyindi mana uretse izi data akora. Abrahamu ngo yakora ibigirwamana, akazi kiwe yakora ngo yarajejwe se wiwe ngo yakora ibigirwamana. Iminsi yose ngo Abrahamu sakamubwira ngo genda wanikiriza Imana kuzuba wongera uzanure, hagera ku mugoroba akazanura, imvura yagwa akazanura. Ariko atari Imana banura imvura iguye, banura ku mugoroba, ubwo niho bahari iyindi mana irengeye izi za data. Haleluya. Abarundi baraciye umugani ngo akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze. Hari igihe umuntu yibaza ngo ubuzima bayemwo, imibereho abayemwo iwabo ibintu bimeze neza, ariko watera intambuko yo gushaka Imana, Imana ikagusobanurira ubuzima bwose bw'iwanyu. Imana yamubwira ngo Abrahamu, aritaba ngo sa, yamubwira ngo va mu muryango wanyu uje mu gihugu nzokwereka. Hari ibintu Imana igomba kukuvanamwo, hari ibintu Imana igomba kugukuramwo, hari ubuzima Imana igomba kuguhagurutsamwo, ugomba utegerezwa kuvamwo byanka byemera. Haleluya. Ngo va mu muryango waso uje mu muryango ngomba kukuremera, ngomba kuguhindura ubwoko, nzoguhindura ubwoko bukomeye, uzoguhezagira nzomuhezagira, uzokuvuma nzomuvuma, nzoguha umugisha, nzogushira hejuru, nzokuduza, nzokugira ubwoko, nzokugira ihanga. Abrahamu ngo arumvira, imukura mu muryango, yarari mu mivumo ya se, yarari mu bintu se yagenderamwo. Yarababwire tuko turavuga kuri iki kintu cyitwa umuvumo w'inkomoko. Ni ikintu gihambaye, gifise imbaraga cyane. Iyo tuvuze umuvumo wo mu maraso, ni gute abantu babaye mu umuvumo wo mu maraso, ibyo ababyeyi bawe bagendeyemwo bikabiko birakwempactinga, bikabiko biragukorako, bikabiko birakugira ingaruka, ariko si n'ingaruka nziza, ingaruka mbi. Nimba so yarabayeho ubuzima bwiza, afise ibicaniro byiza, afise ibicaniro bya Elohimu, afise ibicaniro bya Adonai, nawe usobaho ubuzima bwiza. Niba ari karaca arubaka ibicaniro by'Imana zipfuye, umenye ko nawe ubuzima bwawe uzobamwo iyo mivumo, iyo mikoshi, ibyo bintu ari karahamagara bizokugira kingaruka. Ugasanga abavyeyi bawe babayeho ubuzima bwo guhamagara imizimu, guterekera, kuraguza, bahamagara izindi mana. Umenye ko ibyo bintu bagenderamwo ejo batakiriho bizokugira kingaruka. Bariko baragukwegera. Iyo umuvyeyi yibungenze, umwana ari munda, amwonsa ibyo yariye, ibyo umuvyeyi wawe yafunguye nibyo yonsa umwana. Nimba umuvyeyi yagutwaye inda atwaririje kunywa inzoga, umenye ko nawe uzokunda kunywa inzoga, uzoba umuntu ubuzima bwawe bwo kunywa inzoga, ugerageze kubyikuramo byanke, kugira ngo ubwo buzima bwawe ubuvemo uzotegeza kubanza kumenya, hanyuma usenyura ico gicaniro. Ugasanga papa wawe imbere yuko ahura na mama wawe kugira ngo wowe uvuke,
hari imigenzo babanjije gukora, hari ibyo babanjije guterekerera izo mana z'abakera za nyabingi, ibigirwamana baterekerereye za ryangombe, baterekerereye imana zitarizo. Umenye ko nimba batakiriho izo mana basaba, izo mana bakorera, izo mana zo hakurya ya Rwaruzi nawe zizo kugira kingaruka. Ndagomba kuri uyu mwanya, kuri uyu mugoroba, niwumvira ijambo ufata umwanya wegere abakozi b'Imana. Turaza kugusengera mu kanya, turaza gutanga inimero ya telefone, abahamagara baze guhamagara tubasengere. Ndagomba ngo uyu munsi uze guhinduka, Imana ize guhindura ubuzima bwawe niwumva. Bireba ngo kwizera kuva kukumva, kwizera kuva kukumva. Hari ibintu udashobora kwizera utarumva. Haleluya. Inkomoko yawe ni ya, ukomoka he? Ukomoka mu muryango wa. Niko nababwira rero Loti ngo aragenda, bageze i Kanani ngo bagira ubutunzi bwinshi, igihugu nticabakwira. Abraham abwira Loti, aramubwira ngo ndabona ko ariko harabinonganya hagati y'abahungu bawe, yabungere bawe n'abanje, reka dutandukane. Urahitamo kuja mu buraruko cyangwa uhitemo kuja mu bumanuko? Ahitamwo kuja mu bumanuko, ngo mu bumanuko hari kiyaya cyiza kimeze neza. Niko nababwire ukwizera kwacu ni gukwiriye gufatira cyane ku byo tureba, kukwizera kwacu kwiye gufatira ku byo twizera. Hari gushobora kwizera ibintu ukibaza ngo nukuri, ariko ibyo bintu wizeye bikaba ibintu bihonda byica byonona ubuzima bwawe. Haleluya. Ibyo wizeye, ibyo ubonesha amaso, ibyo urabisha amaso, ntugapfe kubyizera byose. Shishoza, raba ko ibyo uri kurabamwo ari ubuzima buzana impinduka mu buzima bwawe. Ikiganiro cyitwa isaha y'impinduka. Iyi ni isaha yo guhindurirwa, iyi ni isaha yo guhindurirwa amateka, iyi ni isaha yo guhindurirwa ubuzima. Loti ngo yitegereza Sowari, abona ni igisagara cyiza. Kandi igihe umuntu yitegereza ubuzima bw'uyu munsi, ubwo nukwejo hazoza. Uyu munsi ushobora kuri kurasufra, ariko kugira ngo utegurire kazoza abana bawe. Abo bantu bose mubona bakomeye uyu munsi, mubona bakomeye, bafise ibintu bifadika, bafise urufatiro rw'ahantu bubakiye. Haleluya. Kuri iyi si umuntu ntabwo apfa gukomera, kuri iyi si umuntu ntapfa guhaguruka gusa ngo abaye umuntu akomeye, abaye umuntu ahambaye. Hari ibicaniro bimukomeza, hari abantu bakomezwa n'ibicaniro bitari ibyo. Umuntu akazamuka tukabona umenga ni igitangaza, ariko ejo niba yubatse ku rufatiro rupfuye, ariko arazanira abana biwe ibyago. Niwubakira ku byaha, niwubakira ku ngeso mbi, niwubakira ku bintu ugenderamo, ukubakira ku busambanyi, ukubakira ku busuma, ukubakira ku kurya ibiturire, umenye kuri kurubakira urufatiro rubi abana bawe. Inkomoko yawe ni yahe? Uri kura mu buzima bwo kuja kuraguza no guterekera, uhamagara imizimu bakurasaga, baguca indasago. Umenye ngo ibyo uri kurakora, uri kuratanga ibitambo by'amaraso, uri kuratanga ibimazi by'amaraso, uri kurakwegera umuryango wawe, uri kurakwegera abana bawe, uri kurakwegera kazoza abana bawe. Kabi ukagenda ku mupfumu, umupfumu akaguca indasago. Nagenda babwira iki kintu, umuntu wese ariko arankurikirana, nambuzi yuko waciwe urasago, uko waruciwe kose. Nimba waruciwe n'umupfumu, nimba waruciwe na so na nyoko ngo ariko baragucingira, umenye ko bariko baraguhuza n'iyindi si. Amaraso ni ikintu gikomeye cyane. Amaraso niyo bugingo. Niyo mpamvu n'Imana rero bugije abantu ngo nimuze mujye amaraso y'igikoko, kuko ni ayo maraso nibwo buzima bwacu. Amaraso niyo buzima bwawe. Nimba waragiye ku mupfumu akaguca indasago, yaguhuje ni kuzimu direct. Umuntu wese ariko urasago, barakurasaze, baguhuje n'isi y'umwijima. Nkunda kuvuga iki? Iyo umuntu agiye ku mupfumu aba yihuje na Satani mu buryo buri direct. Umupfumu ni umuaja wa Satani ku isi. Headquarter ya Satani iri kuzimu, ariko afisa ama agence hano ku isi. Ibyicaro byiwe ku isi biri mu nzu z'abapfumu
n'abarozi. Iyo ugiye ku mupfumu akaguca indasago aguhuje n'isi y'umwijima, igihe cyose umurozi akubonye uri muri kariti arakurokariza, ahitira kubona. Nimba winje muri bisi irimo umurozi ahitira kumenya. Nubwo waba uri mu isinzi ry'abantu 1000 akaba harimo umurozi, abarozi baramenya abantu bagiye mu nzu z'abapfumu. Iyo uri kuri wasago ahitira kurokariza kakugirana. Niyo mpamvu ushobora gusanga abantu ngo ngiye ko abarozi bambonera barandarogwa buri munsi mura nibi nama ariko ndategwa, aho nimukiye ndahasanga ibi, aho nimukiye ndahasanga imitego. Ikibazo warimutse igicaniro acimukana. Igicaniro kintu mukwiriye kumenya. Igicaniro umuntu ashobora kucurira n'indege, ukacurira n'indege ukakivana ukakijana muri Amerika. Inkomoko ya nyoko naso ukayurira n'indege ukayivana ngaho ukayijana mu Bwongereza, ukaba wicaye mu Bwongereza mugabe iminsi yose y'ubuzima bwawe. Ibimenyetso no kwereka bizokugaragariza yuko igicaniro wakijanye. Nigihe cyose iyo uryamye wa muri kuri roti wavuye, wa muri kuri roti wanyu mu buzima bwa kera, ukirota uruva ubona uri mu buzima bwa kera, mu myaka ya kera ufise nk'imyaka 10 ukabona uri muri bwa buzima. Umenye ngo ivyo bicaniro byo muri ico gihe, muri iyo myaka biko byagukurikirana, ibicaniro by'abaso. Ukabona umuntu ari ngaho Bujumbura mugabo ubuzima bwose amajoro yose arari wabo, arara ruguru, urara mu misozi y'iwanyu, uri mu gisagara, uri umuntu akomeye, uri umuntu ahambaye. Ariko ibyo ntacyo bivuze, ntacyo bibwira abadayimoni kuri Bujumbura, kuri muri Amerika, kuri muri Tanzania, kuri muri South Africa, aho wowe uri hose. Igicaniro acurirana indege, umuvumo, inkomoko, imivumo y'inkomoko. Umuntu ugasanga agenda ariko umuvumo wiyakomoka. Yesu atugirire neza. Ukaba uri muri Amerika mugo wicaranye ico gicaniro. Ndagomba ngo uyu munsi ico gicaniro gisenyuke. Baguciye indasago ngo bariko baragucingira dawe, uja ku mupfumu ngo reka ndagucingire, agucinda sago, agusiga imiti. Umupfumu hari ibintu atibagira, adashobora kwibagira mu buzima, nukugucura sago canke kukwaka amafaranga, agatongera ku mafaranga. Nico gituma iminsi yose iyo urose amafaranga yawe aranyerera, mwenga mu ntoki zawe ufise akayungira. Iyo agucira sago ahita atobagura, umupfumu atobaguye ibiganza byawe, amafaranga yawe yaronka yose akagenda. Ufise inyatsi ngo mvise inyatsi ngo je gwivyo ngoze byose nibigenda neza. Ziriya ndasago baguciye baguhuje n'isi y'umwijima, abarozi bagomba twara ibyawe. Arundi yaciye umugani ngo iby'abapfu biribwa n'abapfumu, iby'abapfu biribwa n'abapfumu. Nimba waragiye ku bapfumu ukajya guterekerera imizimu, ukajya guterekerera imana zitarizo, wihuje n'isi y'umwijima. Uyu munsi ucumvira ijambo, wihuze n'igicaniro gishasha, wihuze n'igicaniro c'Imana, wihuze n'ubuzima bushasha. Sema haleluya! Imana iguhuze n'igicaniro c'Imana nzima, wihuze n'igicaniro c'Imana nyama. Ugasanga umuntu akomoka mu muryango batiga, ukagerageza ukiga, ugeze 6e primaire akaba yakomesheje bigaca bihagararira. Ni inkomoko n'umuvumo, ni mwiga mwaratambwe. Ugasanga mukomoka muri uwo muryango nta muntu ashika kure. Muri buke Abisirayeli bavuye muri Egiputa, Farao yabwiye Mose ngo nimugende muje gushikanira Imana yanyu bimazi, ariko nimushike kure. Satani abakeneye ko tudashika kure, nakeneye kushika kure, nakeneye kushika mu masezerano ngo mugende mushikanira iyo Mana yanyu, ariko mugende hafi. Satani akeneye ahantu yamarika arakubona, yamarika aragukwega, yamarika arakugira uko yishakiye. Ndasenga muri iki gitondo Imana igushise kure. Mose aravuga ngo oya ntidushobora gushikanira Imana hafi, kuko ibyo tugiye gutangira Imana n'umuziro ku Banyegiputa, byo bari umuziro wo dutera amabuye. Dutegeza kugenda urugendo rw'iminsi 3. Urugendo rw'iminsi 3 n'urugendo rw'umuzuko. Yesu ku munsi ugira 3 yarazutse. Yesu ku munsi ugira 3 yavuye mu mva. Ku munsi ugira 3 abayuda baratabawe nyuma y'imisi 3 basenga, baratabawe. Abininewe ku munsi ugira 3 Imana yabahaye ubuzima, bari bagiye gupfa. Ndashaka ushike kure aho abarozi banse kushika, washike mu izina rya Yesu. Baragushingiye akarimbi utarenga, ako karimbi uyu munsi karameneka. Ugasanga umuntu arafise urugeza atarenga mu mafaranga, urazamuka iyo ushikiriye umuriyoni ucushita
kuko so nawe ntiyigeze arenga aho hantu, ntiyigeze yubaka igicaniro cy'ibintu bikomeye. Nigeze kubwira abantu nababwira ngo hari igicaniro umuntu avukana akavukana igicaniro cyo kuzo umuntu akomeye. Nk'akarorero umwana wa Elon Musk hari ibintu atazosengera, hari imitwaro atazogira. Umwana wa Bill Gates, umwana kuko yavutse asanga se yarubatse igicaniro kizima. Twebwe ba data na ba mama batwubakira ibicaniro bitari byo. Umwana yavuka bakamucisha hejuru y'umuriro, bakamuzungurutsa hejuru y'umuriro, baheza ku munsi wo kumusohora yimwe bavuga ngo byo gusohora abana, umwana bakamushira mu rutaro, bakagushira ku rutaro, bagaca bagenda mu muryango bakakwereka Burundi, ngo turakweretse Burundi, ngo turakweretse Afrika, ngo turakweretse isi, bakakwereka imigabane y'isi. Isi urayizi ariko ntacyo uyifisemo. Urutaro nugo kugosora, barakugosoye, nta kintu gifatika ufise. Igihugu cyose urakizi, province zose z'u Burundi urazizi, ariko nta kintu wafise. Wakuriye mu gisagara cya Bujumbura cyubatswe ureba, ariko nta nakaare uhafise, nta kintu gifatika uhafise. Ufise igicaniro cyo kudatera imbere. Ndagomba ngo icyo gicaniro wubakiwe gisenyuke mu izina rya Yesu Kristo. Ibicaniro bipfuye, ibicaniro by'inkomoko, kuko so ataco yapfuye afise. Reka mushobora kwibaza ngo ibyo ndiko nababwira ngo n'amajambo y'amaremano. Bibiliya iravuga mu gitabo cyo gucura intimba, nimba umurongo uri hafi baza kwishira ko musome. Sinza gusoma kubera umwanya, kuko mukanya turaza kubaha n'umwanya muze gutelefona tubasengere. Igitabo cyo gucura intimba igice cya 5 ku murongo w'7 haravuga ngo badata ahantu muhumvirize neza, badata bakoze ibyaha ntibakiriho. Ahantu muhasurinye neza, bakoze ibyaha ntibakiriho. Ngo none natwe twasubiwe ko n'ibigabitanyo byabo. Badata ba mama bakoze ibyaha ntibakiriho, none natwe twasubiwe ko n'ibigabitanyo byabo. Amazi tuyanwa tuyaguze, ubuzima bwose kugira ngo kuruha birumvikana, kurondera kwiruka ukarondera kugira ngo uronke ubisaba kuruha, ariko kugira ngo ushikire ikintu cyo cyose ni miruho iteye ubwoba. Nta kintu ushikira byoroshe. Uragenda woshikiriye umugisha ugakwiyaka ugakoroka aho woshikira. Ngo badata bakoze ibyaha ntibakiriho, none natwe twasubiwe ko n'ibigabitanyo byabo. Haleluya. Ni umshira ko umurongo ukurikirana babishoboka. Bakoze ibyaha ntibakiriho, none natwe twasubiye ko n'ibigabitanyo byabo. Kubera kuri kurishwa amadeni yaso. Kamwumva iki kintu mucumve neza mu buryo busobanutse. Nimba so wawe yarari ideni muri banki, agasiga potetse inzu, hanyuma so wagapfa atishuye iryo deni yari, banki niza kwishuza izora amasezerano bakoranye naso. Nimba zidapotetse inzu, nimba zavuga ngo urumva ngo tubabarire ngo twabaye imfubyi, banki icuro iraba n'amasezerano. Ayo masezerano abavyeyi bawe bakoze, ayo masezerano abavyeyi bawe basize basinye, uyu munsi asinyuke. Basize basinye ngo nta mwana azotunga, nta mwana azokomera, nta mwana azoshika kure, nta uzokorora ngo bigende neza. Niyo mpamvu iyo woroye impene irapfa, woroye inkoko irapfa, ikintu cyose ukoze kirapfa. Uri umunyamikoshi, ikintu cyose ukoze kirapfa. Ndagomba ngo uyu munsi wira, uyu munsi wumve neza ko Imana yashize ikirore imbere yawe. Iyi televiziyo yitwa Buja TV, ikirore cyacu kibe ikirore cyawe, wirabemo. Imana ngo abagurano nibo basigaye batuganza. Ngo nta uriho ko kudukiza ngo atugobotore mu maboko yabo. Abagurano usigaye uri umuja w'abaja, abahora bakora iwanyu, abahora bashumbye iwanyu, nibo basigaye bakuganza. Wari umuntu akomeye, wari umuntu ahambaye, wari umuntu afise ibintu bikomeye iwanyu mwari, ariko gato kuko amasezerano bakoze inkomoko ya sogokuru na sogokuruza. Iyo ndiko navuga ibi bintu ari abantu badashaka kubitahura neza, mwumve neza, mumenye ko idayimoni ntipfa. Kugira ngo ahantu muhumve neza muhasurinye, idayimoni ntipfa, idayimoni irimuka. Nimba papa wawe hari amasezerano yakoze n'imyuka mibi n'imizimu agapfa, idayimoni ntipfa, irimuka iva muri we ikimukira mu rundi rungano.
aho noca mvuga nko imfura, abana b'abahererezi bafise ikibazo. Imfura niyo buzibura bwase, ategeza kumuha kumigisha nimba ari umunyamigisha, nimba ari umunyamihezagiro, ategeza kumuha kumihezagiro yiwe. Ico so afise arakiguha. Nazokuraga ibyo adafise, nazokuraga inka atazo yoroye, azokuraga ibyo afise. Ko muranyumva ngo abagurano nibo basigaye batuganza, ivyari bya badata bisigaye byegukiye abagurano, ngo nta wuri wo kudukiza, badata bakoze ivyani bakiriho. Rero naciye nsimba, navuze byinshi, tuko navuganye utsa ko yari umwanya tuzogena turinjira muri no majambo buke buke no mu kiganiro kizokurikira. Bibiliya ivuga ngo Loti amaze kugera muri ariya Isowari, ngo genda arimuka, yisanga ageze Sodomu ni Gomora. Hagera igihe Imana yiyumvira kurimbura Sodomu na Gomora kubw'ibyaha byari ko birahakorekera. Sodomu na Gomora yari yuzuye ibyaha biteye ubwoba tubona mu gihe cy'uyu munsi. Byaha by'ubutinganyi, homosexualite, byahereye yariya Sodomu ni Gomora. Ngo Loti yari afise abakobwa babiri. Hanyuma abamarayika ngo bamaze kugenda bageze Sodomu ni Gomora, ngo haza abagabo. Loti amaze ko abo bagabo batatu kubinjiza ngo abahindaro, haza abagabo mu cyo gisagara baravuga ngo sohora abo bagabo binjiye iwawe tubonone. Barabasambanyi bo ku rwego rwo hejuru. Ibyaha bisigaye bigotomerwa nk'amazi. Abantu basigaye bagotomera ibyaha nk'amazi. Umuntu agakora ibyaha akanyuza umunwa mwivu, ngo nta ngorane, nta wabibonye, nta wabyumvise, nta wambonye. Ijisho ry'Imana rirakubona. Turi kuri televiziyo, je nicaye hano Bujumbura, ariko ndiko nkurikiranwa n'abari hirya no hino hafi ku isi yose. Umenye ko n'Imana kamera yayo irikira kubona aho hantu uri, ibyo umaze iminsi ugenderamwo, izo ngeso zawe, ibyo byaha byawe, ubwo busuma, uko kurya ibiturire, ubwo bubeshi, ubwo bwangushi uri kuragenderamwo, hari kamera y'Imana iri hejuru yawe. Ngo banka Loti arababwira ngo nimugakora ikizira nk'ico, iwacu ntigikorwa. Basimfise abakobwa beza babiri bataje citwa umugabo, reka ndababahe. Baravuga ngo dukeneye abo bagabo. Imana uko yabikoze irabasohora, isohora Loti n'umugore wiwe n'abakobwa biwe. Ariko Imana yari yababwiye ngo nimwagenda nimuhindukire muhunge, hunga mudapfa. Ngo ariko muka Loti bageze imbere yibuka, tangura kwibuka ibyo yasize, tangura kwibuka ubutunzi yari afise. Iyo tugiye mu Mana tugenda nk'abahunga, iyo tugiye mu gakiza tugenda nk'abahunga, nitwimuka. Iyo umuntu yimuka agiye ibintu yimukana, iyo umuntu yimuka arasubira inyuma akaja gutora ibyo yasize. Ako twebwe dukurikira Imana tugenderako, nidusubira inyuma. Haleluya. Twarimutse, twarahunze. Umuntu ahunze nakebuka. Impamvu ugenda urakebaguzwa ureba gauche à droite, ntabwo wahunze, warimutse. Uyu munsi winjire mu gihugu cy'ubuhungiro, aricyo gihugu cy'agakiza. Biravuga ngo Loti ageze Isowari, hanyuma duga mu misozi miremire yari aho, ngo abakobwa biwe babiri baravugana bati ko data shaje tukaba tubaye aha hantu tutagira abagabo, twe ubuzima bwacu n'ubwa. Bavuga ngo reka tuboreze data, mwumve, tuboreze data tumuhe inzoga, namara kuboregwa turyamane nawe. Ngo umukobwa wa mbere aragenda ajyamana na se, abyarana nawe umwana, amwita Amoni. Reka mvuge kuri uyu Amoni gusa, abandi uwundi nzomuvuga ko ubutaha. Ngo maze Loti ava Isowari aduga ku musozi abayo n'abigeme biwe, kuko yatinya kuba Isowari. Abamwisenga n'abigeme biwe bombi, abamwisenga n'abigeme biwe bombi. Abakobwa baravugana bati none ko data apfuye bizogenda gute? Ngo baca bajyamana nawe. Umukobwa wa mbere abyarana na se umwana yitwa Amoni, ari we yakomotse ko Abamoni. Ndashaka kuvuga kuri rya jambo rero rimwe nasoma, Imana ibwira Yuda ngo inkomoko ya ngo so yari umwamoni, nyoko yari umuhetekazi. Haleluya. So yari umwamoni, nyoko yari umuhetekazi. Nyoko ninde? So ninde?
bafise amasezerano yahe n'Imana. Ibicaniro basize bubatse biri ku buzima bwawe uyu munsi ucumvira ijambo bisenyuke mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusengera ngo Imana igukure muri iyo mivumo, ibyo basize bakwatuye ko mama wawe hari amajambo yakwatuye ko atari meza, so wawe hari amajambo yakwatuye ko atari meza, wewe wibaza ngo ni blague. Umuvyeyi afise akanwa nk'akimana, havuye Imana haza umuvyeyi. Umuvyeyi agira kabiri. Haleluya. Aramubwira ngo, aravuga ngo ijambo twasomye ngo ba data bakoze ibyaha ntabwo bagihari. Nsubiye inyuma hahandi gatowe, muriko muranyuma. Umuvyeyi afise ikintu gikomeye, afise ubushobozi bukomeye. Babakobwa ba Loti bamaze kuryamana na se, bakasambana nawe, bakavyarana nawe, bavyaye umuvumo. Muziko muri iki gihe uza wumva ngo naka ngo yasambanije ngo umwana wiwe ngo w'umumine ngo w'imyaka 12 ngo w'imyaka 10 samuvyara, n'umuvumo ukomoka kuri bari abakobwa ba Loti. Ibintu byose bifise inkomoko, baryamanye na se. Ibi bintu byo kuryamana umuntu akaryamana n'umwana wiwe ugasanga umuntu ajya n'umuvumo, si n'icyaha gisanzwe, nico Bibiliya ita abomination, ikizira. Kirazira ko umuntu aryamana na se, kirazira ko umuntu aryamana na nyina. Iyo tuvuze kuryamana ni ukurangura amabanga yagenewe hagati y'umugore n'umugabo, ukaja kuryamana na so na nyoko, ni kizira. Iyo ibyo si n'icyaha gisanzwe, ni kizira. Icyaha cy'ubutinganyi, icyaha ikizira cyo kuryamana n'uwo muvukana, kuryamana na so, kuryamana na nyoko, kuryamana n'igikoko. Umuntu agasambanya inka, umuntu agasambanya intama. Bwo n'ubuzima abantu bamwe babayemwo unikizira. Aho uza umuntu ngo yasambanye n'inkoko, mutekereze ibi bintu ni kizira, byanywa n'Imana. Utegerezwa uyu munsi kwitandukanya n'ibyo, utegerezwa uyu munsi kubohoka kuri iyo mivumo. Ngo inkomoko rero yawe Yuda, uri uwo mu gihugu cy'i Kanani, nawe uri Kanani, so afise inkomoko ya kure mbi. Mwene data uri kuranyumviriza, ufise inyota y'inzoga yaranse kuguheramo, uragerageza agafaranga kose uronse gaca gahera, udufaranga twose uronse utekereza aho umuntu ashobora gufata credit, ugafata credit igaherera mu nzoga, amafaranga agahera kwa maraya. Nawe si wewe, ni mivumo ya nyoko, ni mivumo ya so, n'ubuzima nyoko yarabayemwo. Ico kiziriko ni cyacitse. Ndagomba ngo uyu munsi witandukanye n'ico kiziriko, witandukanye n'uyo muvumo. Abantu bari mu mivumo iteye ubwoba, imivumo iteye ubwoba. Abantu bashobora kuvumwa bakagenda baravumwe, nyoko akaba yarakwatuye ko ijambo ribi, akaba yarapfuye atakiriho, ukibaza ngo vyararangiye, ujya muvumo wakugumyeko. Ngo wewe ngo nta n'inkono y'itabu uzovamwo. Mutekereze ngo nta n'inkono y'itabu, inkono y'itabu atari n'inkono y'ibiharage, inkono y'itabi ngo nta niyo uzovamwo. Bakakwatura, ako kwatura tangura mwature amajambo avuguruza amajambo babavuzeko. Haleluya. Imana ni Imana y'imvyaro. Imana ihamagaye Mose, yamubwiye ngo yarayibagije ngo wewe none nibambaza bakambaza ngo urinde, nzobabwira gute? Iramubwira ngo uzubabwira ngo ndi Imana yawe kandi ndi Imana ya so, ya sogokuru Abraham na Isaka na Yakobo. Ni Imana y'imvyaro, ni Imana y'ama generation. Hari generation wavukiyemwo zagiye sononekara. Bihereye uyu munsi ucumvira ijambo, uyu munsi Imana irubaka generation nshasha. Nigeze gusengera umuntu bushize, Imana irambwira ngo ari mu muvumo wase w'ibintu vyamubaye ko mu mwaka w'1900. Ibyo se yakoze ibicaniro yubatse sekuru mu mwaka w'1900. Ibintu yagendeyemo biko biramukurikirana uyu munsi. Ukaba uri ngaho Bujumbura, uri ngaho mu Gisagara, mugabo ugikurikiranwa niyo myuka, ugikurikiranwa niyo mizimu. Ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo Imana data wa twese igukorere igitangaza, ikuvane muri ibyo bintu byaso. Uwundi nigeze gusengera umwana w'umukobwa, Imana irambwira ngo nashobora kurongogwa
byoroheje adahagurutse ngo asenge, kuko ari kuri generation igira kane idashobora kubaka. Yashoboka umuntu umuryango ukaba waratanzwe, akaba ari uzobyitegereza icyo uzobonera, uzogenda ubona umuntu umwe mu muryango muri family iwanyu byanse ko yubaka, n'umukobwa mwiza, n'umukobwa afite amafaranga, ariko agatinda agasazira iwabo atubatse. Kiyozeske nukubengwa, oya si ukubengwa, ni ahubwo n'umwuka umurimo. Yakundana n'umuhungu bamarana ukwezi akumva bivuyemo, yakundana n'umukobwa indwi zibiri akumva bivuyemo, bikagenda umuhungu amaze gushika iwanyu yakitse mu marembo, hageze kuza gukwa agahitira agusha muri liste noire, akakwibagira, wamutelefona nakwitabe, telefone yabiciyemo nakwitabe, yakwitaba akakubwira ngo ntuzusubire kundondera, nta masezerano dukifitaniye nawe. Imisi yose n'amadesebisyo guhemukirwa, ibyawe byose hagira wo byakiri bigaca bikoroka. Uragenda umuntu yakwemereye akazi, aho gafashe kagaca gakoroka, n'umuvumo n'inkomoko, n'igicaniro kiri mu buzima bwanyu, n'umuvumo w'inkomoko. Imana yambariye ngo mbwira abantu, iragomba kubabohora kuri uyo muvumo w'inkomoko, iragomba kubavumura kuri iyo mivumo y'ibisokuruza by'iwanyu. Imana yongere yubake ubuzima bushasha. Semene haleluya. Imana yongere yubake ubuzima bushasha, Imana yongere yubake ikirere gishasha. Biravuga ngo muzomenye ukuri, kandi ukuri kuzobaha kwidegembya. Nimwamenye ukuri, umwana azobaha kwidegembya, Yesu azobaha kwidegembya. Ndasenga ngo ijuru ribahe kwidegembya, mwe muyera abahe kwidegembya. Ndasenga ngo Imana ibakorere igitangaza kibaha ubuzima bw'umwidegembya. Tuzamurira ibiganza umwami wacu Yesu, ngo badata ibyo so yasize akuraze bitari byo byiyambure mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo basize bakuvuze ko ngo ntacu uzovamwo, ngo uzopfuzerera, ngo naho ugiye mu gisagara ngo ntacu uzopfuvuyemwo, ngo igisagara kizokudahwa. Imyaka ingahe hano? Imyaka 10 irarangiye, imyaka 20 irarangiye, umaze imyaka 30 igisagara cyagutse ureba bacubaka, na are na akademika are ufise, nari kintu nakimwe nugira huba urazerera, ufise umuvumo wa Kayini. Imana abwiye Kayini ngo kuko zivyo uzobinzererezi, ugasanga umuntu ntaharagama, nta kazumaramo kabiri, aho maze indwi biba byakomeye, aho maze ukwezi ni miracle, umwaka wowo uraserebra, ahantu hose ugiye baba bakwirukanye, ahantu hose ugeze biba byanse. Ndasenga ngo biciye mu ijambo ry'uyu munsi, mwisengeje zo gusengera uyu munsi, Imana isubire ihindukize ubuzima bwawe, Imana isubire ihindukize imibereho yawe. Tuzamure haleluya bariko barankurika. Imana data wa twese ikugiriye neza, vuga amina. Iyo uvuze amena uvuze ngo nibibe gutyo. Yesu akugirire neza, Yesu asubira reme ikirere gishasha, asubira reme ubuzima bushasha, asubira reme amateka mashasha. Inkomoko yawe mbi uyu munsi uyiyambure. Ngo Imana ibwira Yuda ngo maze ngusanze mu bisanza by'amaraso. Oh haleluya. Bashire uriya murongo gira 6, ngo maze nguserutseko mbona ingene ukumbagara mu bisanza by'amaraso, ndagutereka, ndavuga ngo baho, baho, subira ubeho mwene data, baho, ngo ndagutereka, ndavuga ngo baho, ndakoza. Imana iragomba yongera ikoze, iguha isura yawe, iguha ishusho yawe. Umuntu ugasanga ni mwiza, urisiga, warageze igihe witerana mu korogo, Carolite zose zibaho kugira ngo use neza. Wapi, nta muntu numwe akubona, aho uciye hose uranuka, abantu bose barakwanka, nta muntu numwe akwitaho, nta muntu numwe akwitwararika, bose baraguhirika, abantu bose bakwitika ivu. Umva, uyu munsi uhoraho araza guhinduranya amateka y'ubuzima bwawe, uhoraho araza guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo, uhoraho ahindura ibintu, uhoraho ahindura amateka yawe, uhoraho ahindura ubuzima bwawe. Ndaguhezagira mu izina rya Yesu, ndaguhezagira mu izina rya Yesu. Imana ikuvana aho hantu, Imana ikuva aha, ngo maze nguserutseko mbona ingene ukumbagara mu bisanza by'amaraso yawe, ndagutereka nti naho uri mu maraso yawe ndaguteretse, baho,
baho. Imana rivuganye ngo nawe ngo subira ubeho. Usa n'uwapfuye, urara mu isandugu, urara mumva, kubera kurara mu mumva iminsi yose urota wapfuye. Tekereza umuntu muzima akarota yapfu. Ngenda kumenyeshe ko wewe ukuri si wowe abantu babona. Wewe ukuri nuriya urye wo mwijoro abari hano ukarota uri muri Tanzania utarigera uhonyorayo, kandi ugahita ubimenya kuri Tanzania. Umenye ko mwisi imwe abadayimoni bagutwaye, abadayimoni bamaze kugutwara, uri hano atari huri. Urumva umuntu akarara arota ari kararima, si bibi kurima, ariko wowe ukora muri biro yose yo kariyeri yawe, kubera ikurota ibintu atari yo kariyeri yawe. Urota uri kurikorera imizigo, urota uri kuraguruka, urota uri ko ibikoko biko birakwirukako ugwa mu myobo, urota uri kuraguruka. Hari n'abandi barota bariko barasambana, ukarota uri kurasambanywa n'umuntu uzi. Ni urota uri kurasambana uzomenye ko suriya muntu ariko aragusambanya ni daimoni yiyambitse umubiri wiwe. Gute we urota uri kurasangira n'abantu bapfuye, uri kurasangira nabo, kandi ko murakora ama projet mubyanira amagahunda. Biravuga ngo Imana si y'abapfu, Imana ni y'abazima. Iby'abapfu biribwa n'abapfu nyene. Gituma bagukurikirana bakurokariza ahantu hose, imizimu ahantu hose uciye gukurikirana, nuko ubuzima bwawe bumeze nk'ubwapfuye, usa n'uwapfuye. Imana ibagirire neza. Kubera umwanya mutonya dusigaranye iminota mikeya 13, wewe uri kurankurikirana ukeneye isengesho gihuta, ukeneye isengesho gihuta, ngomba uyu mwanya ndagusengere. Wiyumvise, wumvise ari wewe, wumvise ari ico ijambo ry'Imana ryavuze ati uyu ni jewe nyine isengesho. Basha kunshiraho nimero kugira ngo ushobore guhamagara kuri iyo nimero 61 20 ubusa 65 ubusa 4 ubusa 2 52 urashobora guhamagara kuri iyo nimero tugashobora kugufasha. 61 20 ubusa tugusengera Imana. Bimba hari ico wumvise Imana ivuze ku buzima bwawe, Imana ikugirire neza. 61 20 ubusa iyo urashobora guhamagara kuri iyo nimero tukagufasha. Cyangwa telefone nikamukundiye. Tugiye guca tubasengera mu minota mikeya. Allo oui, muri bande, muri he? Yendi Carmela, ndakunda kurota ibintu by'imizimu. Uri hehe? Turi muri Miriwari. Sa? Yuko turabakurikirana ikiganiro, turi muri Miriwari. Muri Miriwari? Ego. Reka tugusengere. Imana yo mwijuri kubohore mu izina rya Yesu. Amen. Mana ndasengeye umwana wawe umubohore iyi mizimu yamuboshe imuveko mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana kubohora izo ndoto, mufise indoto murarota, muragwana n'imizimu, mugwana n'abapfuye, urota abantu bapfuye, mushire mutuyinite muhamagare 61 20 ubusa. Allo? Oui. Allo? Mushire mutuyinite mushobore guhamagara. Ushobora kwandika ubutumwa kuri 65 ubusa 4 ubusa 2 64 cyangwa 69. Allo? Oui, muri bande muri he? Ndi Munyakabiga. Ego mukobwa wa Yesu. Ufise ikibazo kimeze gute? Udusengere kwishyize cyo. Ikibazo cyo kwishuri. Urashobora gushika ku rushengero je tukagufasha. Allo? Tuguma twiga sinzi ko byokunda. Sa? Tuguma twiga sinzi ko byokunda. Nta mwanya numwe wigera uronka. Uzorondera kanyuze dukorera ku Musaga
hajya haruguru ya zone Musaga, wageze uzoca duhamagara kuri 69 ubusa 93 ijana na 62 uzoca duhamagara canke utwandikire dushobore kuguhamagara ushikeho dukorera tukurambike kibiganza tukubohoze. Imana iguhumugisha twacha tugusengera mukanya. Cha tugusengera Mana mu izina rya Yesu ndasengeye umwana wawe umugirire neza ukuboko kwawe gukora igitangaza ku buzima bwiwe mu izina rya Yesu amen. 61 ubusa urashobora guhamagara tukagusengera. Abari ngaha mu gisagara ca Bujumbura ejo mu gitondo tuba dufise amasengesho adasanzwe ya deliverance. 61 ubusa tugufashe tugusengere tukubohoze. Uro turi kwishura iminsi yose gute uro turi kwishure ubuzima bwawe bwa minsi yose uro turi kwishure ubuzima bwawe bwa minsi yose. Allo oh mwegere inyuma ya radio 61 ubusa urashobora kuduhamagara cyangwa ukandika ubutumwa kuri 69 ubusa 93 ijana na 62 ushobora kwandika kuri WhatsApp kuri iyo nimero niyo nimero yanje nkoresha 63 kuri WhatsApp kuri iyo nimero yanje nkoresha. Allo oh egera inyuma iyo televiziyo cyangwa iyi radio wegera inyuma kugira ngo dushobore kugufasha byoroheje. 61 20 ubusa urashobora kuduhamagara tukagufasha. Allo oui muri bande muri he? Allo oui urinde utuyinite turiko turaborohera. Murashobora kwandika n'ubutumwa bugufi kuri WhatsApp 69 ubusa 93 ijana na 62. Imana data twese ibagire neza. Muri ku murongo? Allo oui muri bande muri he? Allo oui namahoro neza muri bande muri hehe? Oh ntabwo telefone ziriko ziraborohera ashobora kuba amarezo canke aramayinite. Tubibutse yuko dukorera ku Musaga haruguru ya zone. Ugeze ku Musaga hajya kuri zone ucuduga n'ijya pave ugaca ukatira haruguru. Sinzi ko ari umuntu ku murongo. Mana data twese bagirire neza. Ejo hazoba hari amasengesho adasanzwe yo gukira, amasengesho yo kubohoka. Ngomba ndagusengere muri aka kanya uze kwizera ndizera ko Imana izakora igitangaza ku buzima bwawe. 61 20 muri ku murongo. Allo allo ego muri bande muri he? Ndi mu Kanyosha. Uri mu Kanyosha? Ufise ikibazo ki? Ufise ikibazo kimeze gute? Ikibazo mu maguru. Hari ibintu bagukoreye, hari ibintu watambutse ukwiriye kuza ejo mu gitondo nkagusengera. Uri kuranyumva? Murakoze. Aho dukorera urahazi? Yego ndabumva. Urahazi? Nakubwiye ko ari ku Musaga. Aho dukorera urahazi? Yego mwatubwiye ko ari ku Musaga. Ejo 2:30 zo wageze ntuzogende tutabonanye. Aho mwakoze. Imana igumugisha. Ndaza gucana gusengera uze kuma ku murongo ariko ejo ngomba kugusengera tuzohaganire. Hari ikintu Imana ikirambwira kiri muri uko kugukwa. Ashaka mudusengere muri aka kanya. Turagusengera Imana. Ariko teri nambuke ejo muri deliverance. Cha tugusengera. Ugume ku murongo cha tugusengera. Mwakoze. Turabatumiye ejo dufise ibihe bidasanzwe mu masengesho yo gukira, amasengesho yo kubohoka kuri iyo mivumo, kubohoka kuri izo nzozi, kubohoka kuri iyo myaku, iyo mikoshi, kintu cyose ukoze kirapfa, kintu cyose upanze nigikunda, nigicamo. Allo? Oui. Muri bande?
telefone ntizaborohereje ariko mwandike nimero murandondera ikiganiro kirangiye 69 ubusa 93 ijana na 62 muraza kumpamagara mwongere munanyandikire kuri WhatsApp abo bishoboka. Mana data twese ikomeze kubagirira neza. Ndizera kwiri jambo yakoze ku mutima wawe. Allo? Allo? Oui, muri bande muri he? Allo? Ndakumva. Telefone niziriko ziraborohereza ariko mwandike nimero yanje 69 ubusa 93 ijana na 62. Imana ibagirire neza. 69 ubusa 93 ijana na 62. Allo? Allo? Oui, muri bande muri he? Ndashaka musengere. Urinde uri hehe? Ndashaka musengere. Ndakumva ndiko ndakubaza uri hehe? Muze murivuga ni byiza gusengera umuntu wamenye. Muba hehe? Mwitwa bande? Ico kintu kiroroheje. Mani bagirire neza. Nimero murayibona kuri ekran niyo nimero 61 20 ubusa. Iyo nimero murashobora guhamagara tukabafasha. Allo? Oui. Allo? Ndakumva muri bande muri he? Allo? Ndakumva. Vuga ikibazo cyawe. Okay, telefone ntabwo ziriko ziraborohereza ariko ndatangaza ngo ubwo buzima ubayemwo ubusokemwe mu izina rya Yesu. Ubwo buzima ubayemwo ubusokemwe mu izina rya Yesu. Allo? Allo? Ndakumva muri bande muri he? Allo? Ndakumva. Mwandike nimero muraza kundondera ikiganiro giheze. Dusigaje iminota mikeya tukarangiza ikiganiro. Iminota 2 tuzoba turangije ikiganiro. Mwandike nimero 69 ubusa. Allo? Allo? Nishawa. Oui. Urinde uri he? Muri bande muri he? Telefone niziko zaborohereza. Tugiye guhava dusozera ngiye kubasengera. Ndabatumira ejo mu gitondo. Ndabatumira ejo mu mwanya w'amasengesho adasanzwe azoba abantu bangaho kumusaga, abantu bangaha muri Rohero, abantu ba mu Kinindo, aba mu Kibenga, aba mu Ijabe, aba mu Buyenzi. Fata bisi ugeze muri Ville, ufata bisi ya Musaga, ugeze ku Musaga kuri zone ucuhagarara uzohitira uturondera kuri 69 ubusa 93 ijana na 62. Allo? 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 Ndabumva. Nashaka musengere. Ego muri bande muri he? Oh la la. Andika nimero 69 ubusa 93 ijana na 62 kugira ngo muce mumpamagara. Reka nsenga Imana. Oui, uwo muntu wa nyuma. Allo? Allo? Ndabumva muri bande muri he? Karustenga Imana. Mana mu izina rya Yesu ndasenga abana bawe twabanye muri iki kiganiro ubagirire neza ubakomeze kandi ubashigikire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha mwakoze kubana natwe. Imana ibahe umugisha. Muhamagare kuri 69 ubusa 93 ijana na 62. Adresse mwayibonye, programme mwayibonye, niyo ibikorwa dukora burindwi nivyo. Kaze Imana ibagirire neza. Amen.